Ngo birababaje cane kubona bahora bariha amahera y'ifumbire ariko hakagira ko bariha ifumbire y'uwundi mwaka n'iya mbere batarayironka. Bishikirizwa n'abanyagihugu bo muri Bukemba mu ntara ya Rutana, aho banibaza ico bagiye kuzokoza amateke bafise mu nzu barihiyeko ifumbire ya mbere. Ni ukuvuga twebwe ifumbire bwa mbere ntayo twarose kuko dupfanye amatike, ifumbire yarabuze. Ntituzi rero yuko ubwo butike tuzoheza tukabukoresha no kurigira kabiri, ntituzi n'ingene bizogenda. Ni ukuvuga twaduheraniwe ntitwigeze tuyironka. Si abo bonyene bidoga ko batumva igituma leta ihamagarira kuriha iyindi fumbire mu gihe n'iya mbere batigeze bayironka. Uyu munyagihugu wo muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba asaba ashimitse leta kugira ico ikoze kugira ngo baronke ifumbire yabo. Dupfanye amatike mu mifuko kandi twararije amahera, nukuri nibadufasha turatakambye leta y'umuvyeyi bagerageze ikibazo kive mu nzira, ntituriha amahera y'ikindi gihe co kurima intuze impeshi muga natwe nayo igatasi tayironse n'umwonga, turatakambye dushimitse. Mu mihingo itandukanye y'igihugu abarimyi bakaba batahengeshanyije gusaba ababijejwe kubaha ifumbire barihiye, ariko amaso ahera mu nzira, aho mbere banashikiriza amakenga ko bizomera nko mu yindi myaka, aho usanga bariha ifumbire ya kabiri, iya mbere batigeze bayironka, ivyo bita ubusuma bukorwa na leta.